ivyo bintu byo gufata abantu bakabatora imivyimba iyo mivyimba y'abantu bavukana usanga hariko hicwa aba FNL hariko hicwa aba CNDD hariko hicwa aba MSD abo bose baravukana turabarundi twese tuzi ko muravye aho igihugu cari kigeze novuga amasezerano y'Arushaho yaradushikanye aho ubu novuga abarundi bato bato twebwe bato twabona ko twese tuvukana ta muto tamututsi twese turabarundi ubu rero ukajibona ibintu biriko biraba aho umuntu asimbira kuri mwene wabo akamwica ngo basangiye ubwoko cyangwa ngo yamuboye mu manifestation twe twagira tuti ivyo bintu byayikwiye kugarukira ngaho hanyuma bya torture mwari muzi ko byaheze mu Burundi nibaza ko to yari ntoyi ubu sinzi ko ari igihugu kwisi uburundi byo babinganye turavyiriko biraba ndetse mbere n'ugwego ibi byo kunyuruza abantu nibaza ko nivyo bihugu bya Somalia tuvuga ubu igiharo Burundi bugeze ko nta kindi gihugu kirabigirako uko ku munsi batora umuvyimba w'umuntu yarazwi babonye imodoka imutwaye cyawimvira aho umuntu babona ko imodoka itwaye umuntu mugabo abo bantu bamutwaye bakaruhira kumwica twagira tuti ahandi umuntu bamunyuruje bakabona ko bamubonye ntibaba bakimwisha mugabo twebwe umuntu arasemerera mugabo ntikibuze ko umuntu atogwa ari kiziga ivyo bintu nibihagarare guko bidahagaze bija ugatwe ka leta k'abantu bari mu ntwaro muri no minsi bazoyibazwa mu gihe amateka azoza naco gituma ku neza y'igihugu y'abarundi bose byari kwiye guhagarara